hoje igihe naryitwa nari kuri bibero vya mama yagiye kumbatisha kuko jewe n'uburu ibatisi bo mu muryango baca bampa rero irya gasupari ya gasupari dayo murabizi muri Bibiliya ari ryarindi yababa majusi baherekeza inyenyeri bagiye kuraba aho umwana Yesu Kristo yavutse ndongoye umugambwe runani rw'igihugu ruharanira demokarasi mu gifaransa Alliance Nationale pour la Démocratie intadohoka akazina k'ubuhizi nta bibazo byinshi mfise mbaza nagomba gushimira umugwi severe ku gikorwa uri kurakora watumwe n'igihugu naho babivuze harusha birafise ahandi byavuye igikorwa c'iteka kubera kuko Ambassadeur Pierre Claver Ndayicaye yavuze yuko yabishikirije imbere y'inama nkenguzamateka na nkenguzamateka na inama nshingamateka nimba ndavyanditse neza hari tariki 20 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 bavuga mu Kirundi bati akuzuye ndikamuriko inyuma y'imyaka 107 niho nyabwoko bw'aba Armenien yamenyekana no kuvuga babikoze bose batakiriho ibi rero abarundi tugerageza guhishanganya kuvuga ngo twe twarishwe kurusha abandi ntibishoboka yuko ushobora guhisha ibintu byabaye hari igihe ibintu bitekuruka twebwe mu migabo n'imigambi yacu tuvuga tuti akahise gategura kazoza ariko gasikura kubu nkuko babivuga bize ibya kera nukukemanga kuko niko kazodukiza niko kazokiza ibironda biri ku mutima tugategura kazoza kabana bacu niko byanditse noir sur blanc dans notre projet de société ikintu nagomba gutangurira ko nari nagombye kugira ikibazo mugabo reka dakigire intererano mufasoni washikirije ivyuno munsi mu byo watanguriye ko bavuze uti imigwi yari yitwaje ibigwanisho igihe yashira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara umukuru umugambwe PSD yabigarutse ko ndagira jewe ingere indi proposition ntimuze musubire kuvuga ngo imigwi yitwaje ibigwanisho mu gifaransa ça se traduit comment les assaillants j'aurais bien expliqué ce sont ces gens conduits par l'armée burundaise à la tête au président de la République ko vyaciye byiserura muri coup d'état yibigira kabiri ni bamwe mu ijoro yo kuwa 21 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe na 1993 batonda ngaho inyuma ku Kirimba kwica umukuru w'igihugu yitorewe n'abanyagihugu ku bice 64 kwijana birenga ngabo rero abitwa aba asaya ngabo bitwa aba Robert chaque fois que je l'ai défini j'ai dit que s'il y a eu rébellion c'est une rébellion qui s'est opposée à une autre rébellion on a assassiné un président de la République nigi umwami yabapfuye uri mu nda y'ingoma urazi yuko bagandara abantu bagapfa panda plusieurs semaines umukuru w'igihugu rero umuntu ugenda gutora nk'impene ugacinja les conséquences nizi turimo le trauma n'ubiracariho abakora rero mu gisebe ceux qui remuent le couteau dans la plaie ce sont ces gens criminels cyniques qui se permettent d'assassiner un chef de l'État démocratiquement élu. Twebwe rero c'est à prendre au laisser. Nous avons résisté. Nous étions un mouvement de résistance contre les putschistes, le putsch rampant et que sais-je encore. Ico cari cambere ca kabiri
mwavuze muti muriko muragira recensement y'abapfuye abakingiye abandi nibaza ko coba ari igikorwa gihambaye jewe 72 ndayifise imyaka 11 contrairement ku byo reka aravuga ministre Godefroid ico umwana yabonye ntashaka kucibagira niyete jewe narabonye batwara abarimu babiri mu batwigisha ku ishuri rutoyi ry'Imaho muri commune Ryansoro aho mvuka intara ya Gitega amazina yabo ndayazi umwe yitwa Rusuguru yava mu Gahana muri Songa uwo sushaka kubwibagira uwundi yitwa Samusoni baba twara bacisha inyuma y'ishure umwe yashaye avuga ati ntabara nze gutora agakoti kaje ngende gupfa nambaye neza ça je ne peux pas oublier rero umuntu agiye raconta son histoire ninka ko bahora bavuga bati erega intambwe osironda yuko le roi des animaux izoba ari intambwe l'histoire des gazelles ne sera jamais écrite qui sont toujours victimes ica gatatu ku muzenga wa Rwankona mwavuze ibinogo byimbwe imbere yuko habiho nyabwoko ubujemba ku muzenga wa Rutovu uvuga ko twimuwe hari ahantu twari ko turakorera ibikorwa rusange kandi utarabaye sinzi ko ariko babyita muri migwi France nza numva umuntu twigana n'ubu aracari hose tanavoka ngo muraza ahantu twicaye ngo twicaye ngo kuri bya binogo by'abamenja j'étais content yuko bona sévère iriko irimba aho hantu ça veut dire tu ne peux pas cacher l'histoire dans une fosse commune naciye numva ikinya je me suis levé et je me suis en allé ibikorwa sinabibandanije kuko wicaye ku bavyeyi amaje kuvuga yuko wicaye kuri babamenja ce que ça dit ce que ça dit kwigisha ubukozi bw'ikibi mu warwo kubaraga ibintu bibi cyane hama ngo turiko turarondera kugira tuze histoire donc l'histoire j'ai dans les histoires kahise tu ne peux pas cacher l'histoire la race aryenne quand elle a été décimée par Hitler hari mwigisha yatwigisha akahise yaratubari igere byagenze ikintu cyose ugomba kugira pretext kugira umara abantu uteza kubanza kumukura ku buntu ko mwabivuze ukamugira agakoko hanyuma ukamukoza ico ushaka ibyo bari kuravuga rero yuko ngo ndabizi igihwiji je sais comment mon père a été sauvé plusieurs fois ndazi ingene Dr Simbiyara yapfuye avuye muhire wacu kuko igihe cyose avuye kuvura ibururi uwo munsi yateza gushika iwacu bamuhamagaye bati nguvura abantu puis il est mort c'est ça qu'il faut dire ko bahutu n'abatutsi bapfuye bakaba abantu bazizo gusa hajya rero muri ko muravuga muti hari bikomere bihambaye trauma hariho umwarimu yanyigishije mu wa mbere yitwa Petero Mvuriye abantu mu Gahanda muri Songa jewe ndamushikiranganje ishikano ku Kiyama hakurya yiwabo hanyuma mbarira garde yiwanje ntigenda mu mpagara rya mwarimu ndamusororere kuko 1 yaranyigishije 2 irayira vie sauve yubikibara bajeshera 72 kuko iyo shuri yagarukira mu wa gatatu hari Mahwa on a délibéré sur lui bavuga bati none ishuri cyayugara niyo twaba twara bose ngira ngo irayo la vie sauve kubera kuko yari umujerere w'umuprona hanyuma baradelibera pendant au moins 5 minutes iyo modoka yitwa Majerus Dutz yaje gutora abo bigisha kontere masqueridi baca batwara abo bari batwawe na komiseri w'igitano Simon papa était encore vivant akumva ko n'umukuru w'umugambwe ndazi neza yuko yoca afatwa na crise de pression
kuko yarabaze mwananje mu byo uzoza kwiga byose ntuzoze kwiga bya politike ntuzoze kwiga nk'akarorero kuko urabona ingene babaye urumva Rutroma yamye afise ntuzoze kwiga hariya ndanamuhenda ko je nadubuye kandi ntadubuye kugira nuge maremare nshitsaho nshitse n'uno munsi ntarayaheza donc Rutroma il faut yuko habaro plus jamais are kwambura ubuntu babanje kukwita udukoko je ne reviens pas hariho umusenyeri numvise mengo no wimatana yaciye no makuru ngo Severe ni hagarike ngo kuko aho yakoreye ni kera yaco mugomba kuzimagiza ukuri Severe ni bandanye akazi igaheze hari ivyo twabonye resama dukeneye gutanga ko témoignage dutanga témoignage parce que nous sommes encore vivants en 1988 j'étais prof imureke turi kumwe n'umwarimu umukorege yigisha igifaransa n'ubu aracariho yari yanjanye kuramukanya iwabo Nyamurenza duhitanye icupa Ngozi ati ko bako canga tugende bikubera canga tugende hagira habe ibintu muri secteur ya Ntega na Maranga ari atwagwa na commandant Gaston chaque fois jewe ndi kuri kaminuza ngiye kwishuza mémoire namagira est-ce que ndashika est-ce que ndarengana etc etc nari n'umunani hariho aba intellectuel amwe haciye aba ikibazo cy'ubwo bw'abarundi hari ikete yo ndayifise bavuga bati ibintu byamye biba turasabye bihagarare représentant de l'OMS le signataire de cette lettre abandi baracari ils sont encore vivants ceux qui ne sont pas en exil il y en a qui sont morts bien entendu ibi rero bimenyekane c'est très important un de ces commissaires ari témoin j'ai travaillé à Moreke son épouse a travaillé là-bas ivyo ni bintu tuzi alors reka mpeze kuko ndaje ndakunda kurambukirwa abari muri ko tumeze à tout moment vous êtes allé inventer une roue qui existe déjà puisque mfise ikete yo kwa Ndadaye le président Melchior Ndadaye qui proposait les 60 qui l'a appliqué par ailleurs 40 n'ibindi none ko ndabise byanditse uzovishika he voilà une source écrite irréfutable non c'est pas écrit c'est écrit et signé noir sur blanc il l'a fait mais c'était pas écrit il l'a fait et ce n'était pas écrit et vous êtes allé inventer cela il a même déclaré reka kongo par la parole ce n'est pas de la civilité hariho ubudasaga tere ya formation nimuze zibagize uti arusha byari bivuye ko je ne reviens pas j'ai expliqué byari bivuye rero ku ntwaro yari ihari yishe umukuru w'igihugu byari bivuye kuri twebwe j'ai dit un jour nuko shaje dit s'il y avait une connerie du genre encore une fois nous sommes prêts à encore une fois opposer une résistance farouche démocratique contre les fossoyeurs de la démocratie kubyerekeye coup d'état zamazikirwa n'abahutu c'est quand même ridicule ibintu biteye isoni coup d'état yagizwe n'abahutu le 21 octobre bari bande c'est comme ça qu'on falsifie l'histoire ça c'est le quatrième coup c'est pas le premier ni le deuxième je pense que les aventuriers devraient un peu ce soir assez ralent belliqueux z'ukwama ariko barasuka abantu bakaza kuzana ibintu bimvana je vais terminer wavuze uti ibuta haba ibintu byinshi nivyo hariho abanyeshuri bapfuye ibuta sivyo none nagira ngo ndabahe une source irréfutable y'umuntu yaharasiwe kandi ntiyarashwe n'abanyeshuri yire commissaire batwara kuri aeroport yitwa Leon Nizige Emmanuel yitwa Ruderete je namusanze kuri télé de combat ndi umuntu yabaye gute ati une balle est provenue du séminaire abasirikare bari bahabagawe n'umusenyeri yahatwara yatanze témoignage vous n'allez pas falsifier cela biranditswe ko muzoce mubaza ingene yakomeye